Hariho n'abantu kiriya gihe bavuze amajambo menshi nguribunge ngo ndibunge navuga ko bijya byantesha umwanya ariko nta kintu kinini cyane byariko biranyinjiriza muri kijya gihe hamara nca ndaraba nca mvuga ati reka nje mu binyinjiriza gusumba uko umuntu wese aragira arashira ku munzane arashira ku munzane akaraba ikimwinjiriza gusumba hamara mbonye ikinyinjiriza gusumba bari cyo mfata komeme nawe bakuzaniye miliyoni 100 ugashaka kugira ati heba ubujurnali mbe n'ubujurnaliste nuwo vyemera indaceho bazujazana cyo niyumviye ubustare abastare bangahe bibujumbura bashobora kugira ikintu bimari ni bangahe ko twobaharura ko bama twababonye ari mirongo ya bisi muri ville batondeye bisi za Ibrahim Maria Abraham ntumbaze Bro, ubustari utagira amahera ni zero. Nta kintu na kimwe bumaze. None abantu bakoma bakwita bakubona kuri gihangana ngata mahera ufise uhama bimariki. Nta mu influencer cyangwa mu influencer n'umwe ari mu Burundi. Kandi yo point tuhereza aho nyene ko bose barakenya nta n'umwe afite amahera bose nabakede. Boys and girls, inizira komezene kwa kundi handa bora kwa juste keleke for more like black man nijisho ni black man kamera mwite Ivan bije Queen pour me the sounds gwe ukaburi kumala Babylon mubwira ati Babylon hoshi ukaburi ku Rasta umar mubwira ati tag 5 Queen pour me the sounds gwe mwite Christiana LAMEZ l'influenceuse, la sapelogue, la brr, la. Simavuna kwita vya bindi vyose. Ndakura musa Christiana. Bite. Safu meze neza. Ndakomeye nawe. Ntimeze bien. Nina Christiana amaze gukora ibintu byinshi cyane biko biza Queen poem idasanzwe ariko tugiye kuraba apa Instagram yiwe nibindi bikeya. Hari bikorwa byinshi tuzako turakubonamo cyane muri industry. Christiana yagiye he? Nagiye he? Nagiye mu bindi bintu ngo ndakora kandi kazi ego umuntu ntiyamari muri biganye narahindura mu mondoni turacari ngaho nyene mu miseze twageze tukubona benshi bavuga ati tubona tu video twamwe na Alvin Smith tukabona uri kuri dutwenza abantu bagatwenga bakavuga ati ujya mwigema arafise impano yo gutwenza benshi baravuga ati peut-être ko ishobora gusanga ari carrière yafashe professionnel bigiye kwama kujya turonka umukomedienne wa mbere mu Burundi ariko arabikora neza benshi tuca tubona mu nyuma ndetse kubona ubibandanye kwe gutabibandanye Nuvuga ko mu buzima hariho igihe ugeramwo ukaraba ibintu bikwinjiriza n'ibigutesha umwanya. Sinavuga ko bijya byantesha umwanya ariko nta kintu kinini cyane byariko biranyinjiriza muri kijya gihe. Hamara nca ndaraba nca mvuga ati reka nje mu binyinjiriza gusumba uko umuntu wese aragira arashira ku munzane arashira ku munzane akaraba ikimwinjiriza gusumba. Hamara mbonye ikinyinjiriza gusumba bari cyo mfata komeme nawe bakuzaniye miliyoni 100 ugashaka kugira ati heba ubujurnali mbe n'ubujurnaliste nuwo vyemera indaceho bazujazana cyo niyumviye urumva rero sesa urumva urakompara ukaraba ikwinjiriza gusumba hamara nca ndabihagarika sipako nabihebye narahagaritse gato gira ni concentre ku bindi bintu by'ubuzima bindi bw'wanje ariko sinabihagaritse ni bintu nkunda mondone nzosubira ni nabironkera umwanya bisigura ko haji kashi nyinshi uraraba ati hagati y'ikashi n'ubustare ati wallahi je nzobakoresha abastare ko bisigara none ubustare abastare bangahe bibujumbura bashobora kugira ikintu bimari ni bangahe ko twobaharura ko bama twababonye ari mirongo ya bisi muri ville batondeye bisi za Ibrahim Maria Abraham ntumbaze Bro, ubustari utagira amahera ni zero. Nta kintu na kimwe bumaze. None abantu bakoma bakwita bakubona kuri gihangana ngata amahera ufise uhama bimariki. Yego ivomye yo gukora hama uyaronse ukacuja mu ubwo bustari. None abastari bahari bafise amahera tubari. None ndeka tubane n'umustari mu bindi. Hari ibindi bintu muzimu. Ntumuzi kubera afise amahera nabandi bose tarinze kuvuga ntubatswe bafise amahera none abastari nabo hari undi mustari usanga umuzi juste kubera ririmba urumva kubera uzi ko aririmba mugabo basanga nta kintu yimari donc je préfère kugira ayo mahera ngo bustari nkafuma ndabuheba mugabo nkamafise ayo mahera cyangwa kazomana kinga abastari habo mu Burundi biragoye no nkubu nkasimbi zo mu manager utiri cyo mugwasi bizire ubaragiga
biriko biza kuyindi form idasanzwe ati urabikurikiye basitubwiye kiyagiye twarabona yuko utwenza abantu ku masitati y'abantu bikama kujya vyarakorewe ugira ufata iyo ngingo vyakujemo gute ugira uvuga ati reka ndure nta ngingo nigeze mfata ya cyane vyaraje uko nyene naragize balance ndaraba ati gukora ibi no kubandanya nkora ibi ntatake nuko biranyinjiriza kuko nije nagoma nkonsoma urazi deja mwe murabizi ibintu vya tournage ngene bigenda guturna kugira gute deja nagize tournage haratakara amaseri menshi ama episode gusubira hajya nafata maison de passage kandi nta maison de passage nafata yari iri ha 2 miliyoni zibiri par mois uce wumva gutuna Alvin uramutse ko umuririmbyi urabizi ko awe nawe ari mu bindi bintu vyiwiwe ugasanga umunsi murapanze programme nawe ifitiye ibindi ugasanga heze nka insome n'umutageze tournage kubera ko mwanya disponibilité y'abakinyi bose none wumva naye kuguma ntakaza amahera ata bintu vyaye ko biyinjira kandi YouTube yanje yaramaze ko na monetiser d'ailleurs gusa actually nabonye ati vraiment ibi bintu sa nta kintu ca grave biriko biranyinjiriza reka manze ndindire nkore kuburyo hatazogeraho ndabikora nkabihagarika ahubwo nkore hama ndonka amahera menshi hama ndoce ndene investisse rero ngire investissement à long terme mvuga ati ndayiteze kuyaronka ejo canke hirya y'ejo ariko ndayiteze kuyaronka vuba muri iyo misiri imbere je nabonye naratanze ama inspiration ku bantu benshi ari abantu baciye bakora ama inspiration bivanye n'uduseri twanje narabibonye sinorinda ndabivugira ngaha mugana naratanze inspiration ndabitse nego niriba inspiré narabarespire niriba respire nibindi rero nzokoma ndabarespira ni kujya nyafata aba legende arakurespirikira akagigira rimwe gusa nko hamarugo cyusigara muratora turumwe wese zaratora nkuko woze n'uduharage ukadutera cyangwa umucero ukawutera mu nkoko dukoko twekaza dutora turobagura abo njo ba legende abanyoni nanjoga isi murakuwaka none wenyoni ntuziko zigendera hejuru iragendera hejuru hayara ntuzi vyigendera ta hasi mutundi dukoza dutora njo bayidore ba legende bijya bintu birabaye Queen poem idasanzwe LAMEZ benshi batanguye ku reclame bati turasavye video yawe turasavye gusura kubona no mwigeme abandi ku masatiti mbega yagiye he ani pela haro n'abantu kiriya gihe bavuze amajambo menshi ngo Christian ngo yarose award ngwino industry ngo ntushobora gukora umugani wa Simbizi utarose award utarose ikibondo yaravuga amajambo menshi nguriwunge ngo ndibunge bewa sha sama tonye ni wacu umukobwa samye acagenda direct ku mugabo nk'umuntu yigutera twacha tubana nta birefu twebwe wacu mubanyi abanyoni ntibaguma muhira upfa mugenda ku mugabo bakazoza kugudota hanyuma twebwe wacu umukobwa samye agenda direct nta birefu nta discussion ushugenda direct ku mugabo no final permanent hama bigasigara none hirya y'ejo amaze Simbizi ntiduheruka kuja gumbe bafisa gukosha bafita gukosha umutante yaramaze nka 24 urumva twige nta iyo ndana ari kuba undi ku mugabo nari kubangere nambaye akabaga canke ibindi nje no mbono yamba oya izi niza ukukura prestige tu prestige oya vraiment ntanda nagize kandi twebwe vraiment iwacu vraiment nitunyegeza abana turabasima twebwe mu banyona abana turabasima nta problème dufise sinovyara ngumwana ndamunyegeza nta mwana mfise kibondo n'umugisha vraiment niyo nakironka nzocerekana haleluya biriko biza kuyindi poem idasanzwe ni na Christiana Lali Gomez ndakubwira ko bice kuyindi poem idasanzwe uravye kiriya gihe turiko turaza buke mbega benshi barakoze kuvuga ngo aba influencers mu Burundi akazi kuba influencers benshi abandi nabo bakavuga ati nta kazi gari nibiriya mbega kubgawe kujambo kuba ku influencer mu Burundi nakazi nta numwe hari nta mu influencer cyangwa mu influencer numwe ari mu Burundi kandi yo point cyohereza aho nyene ko bose barakenya nta numwe afisa amahera bose nabakene d'abord erega kuba ego nivyo dufate mama yuko hariho abantu bazwe sivyo mugabo est-ce que abo bantu bashobora gutuma iyo influence yawe iboneka mu bantu bari he babantu kuko jenzi mu bindi bihugu abantu twita ba influencer cyangwa influencers ni babantu baronka amadiri y'ama miliyoni uravye nko mu Rwanda abantu twita ba influencers usanga baronka amadiri akomakomeye ngaha mu Burundi ni bande baronka amadiri akomakomeye baguhaye amahera menshi ko ari utu miliyoni tungahe tutagira n'uco twokumarira urumva
aha mu Burundi hari abantu nyene bakora bariko baragerageza gukura umutwe mu mazi mugabo sino nta bintu vya influence nta bihari negative umwaka bizobaho ni mu gihe bajya abantu bari sense gutanga amadiri kuri abo bantu bazwi bazotanga valeur kuri abo bantu bakabaha amadiri akomakome sino gushika ubu unyeje ntavyo ndabona uno mwaka n'umwaka wayemwe ibintu byinshi cyane tubonye ugwaruka gwishira uvuga ko rukenye rugira ama mariage. C'est ça. Jenny baza ko mu Burundi, en fait mu Burundi biri bizarre we. Mu Burundi abantu birugo bararango barakenye mukakagira mariage. Nari urageze kumva ati bashambaga mariage yo bari nagatrofe umuntu aronka quelque part akagira agatrofe canke ni vya bindi nyene nka kujya umuntu agura iPhone agacamo numengo nwadanje agize mariage naho nacabo numengo nwadanje. Jesi uraza mariage yabaye muri uwo mwaka. Je nkuba abana bose twiganye muri secondaire bagize mariage. Kiretse bamwe nka batatu. Abandi baravyenka kabiri gatatu. None urindiriye iki? Ndi nta competition ndimo. Ako baragutubira ukazita. None bizigute ko cyatari je nzorongora. Urongora? Turi muri patriarca none ngo mudukore muri patriarca. So vyihoze jewe nta competition ndimo nta numwe two turirukanza na kugira mariage nzoyigira nihagera hari n'igihe ntuyigira none ni obligation. Hari ahantu muri Bibiliya handitse ntuzoje mu ijuru ko utagize mariage. Na Yesu yaragiye yatarongo. Voilà, merci. Merci. Hallelujah. Biriko biza kuyindi form idasanzwe urumwe mu bigeme bagera bituma cyane baguma bashiramo bo bitanga cyane. Abo bitanga cyane ubona ko bakora cyane kuva uvuye mu kintu cyo kuvuga ngo urabaye mu influencers cyane uhagara ku mbuga cyane uja mu bikino hano LAMEZ n'utundi comedy turabona kuri cyane muri business. Kimwe mu kintu novuga ko benshi mu bantu bazwi ngaha Bujumbura aba star dufise ngaha ata benshi tubona bari muri business cyane. Tubwire kuvugiye muri business kuja muri business n'izina wari ufise vyo bavyarakoroheye hari ico ubona izina ryagufashije kugira ngo ugera ugeze. Okay. Basha mvuge gute hariho kote imwe vyoroshe n'indi kote bitakorohera nk'ubu kubera hariho nk'ahantu hamwe winjira mu biro vy'umuntu ugiye kumubwira nk'ikintu kanaka ukazubona ngo yongo ndakuzi ngo yongo nari aha ugacubona cyakintu waruje kumubwira ingene kiremereye ugacubona n'ibintu ariko arakubwira ugacubona umengo ntushaka kwinjira muri ryapo yujya muntu bazi nk'umusazi ku ma réseaux sociaux et tout urumva aho rero ni imwe muri kote bituma donc abantu bakubona ukundi kuntu ni naho ubugiye kumubwira ikintu umuntu kiri gitandukanye cyane kuko ibintu ubundi mo biratandukanye cyane n'ivyo vy'amakomedi n'ibindi ugaca usanga umuntu ugiye kumwinjira mu biro vy'umuntu mu directeur kanaka ngo yongo nari ngo ndakuzi ngo hewe ngo usanga ari mugiye kwinjira mu bindi bintu bitandukanye na bige vy'akazi n'iga milieu professionnel wagira umubwira aho ikindi naco ciza peut-être novuga nuko ari ahantu hakingena nkasanga ntibanze jumwa hariyo nk'ibintu bimwe nkenera nk'amadokima mwamwe kugira utunutu ugase usanga aho hantu ndashye usanga uwo muntu arandi usanga birananyoroheye kugira confiance mu bantu ko baba bakuze bavuga ati uyu unye akituharia réseaux sociaux voilà mugabo sino ntivyo donc ni 50-50 novuga haraho vyoroha n'ahandi bitoroha haraho bitoroha hariho naho vyoroha turacari ngaho nyene business urayinjiyemo business wasanze urabona ko ari ikintu bihuriye ko nibi dukora vy'iwacu nyene vyo muri entertainment erega namwe byose ni business none ikintu cyose ukora kugira kwinjiriza amara n'ubu kurakora business no erega n'indaya ziparika zibari tukazirakora business zari business dahomba nabajya nihomba none ni business ihomba iya ni business dahomba kuko imyaka yose ukora igumi kwinjiriza urumva ariko ari gabanya agaciro ugasanga valere yawe yarapfungutse ni mugabo nihomba igumi ikora ijye ni business igumi ikora ni nkuko wewe uzorinda upfa uvyare n'abana buzukuru n'abuzukuruza babandanye banywa ibiyeri ni business dahomba ni uko rero n'imdaya ni business ihomba aruka apfuye tumujanye hari anya intuze mbe bita gute kumpanda urumva ndakubwiye business yose ni business dahomba nawe wivyo uri kurakora hatwicaye ngana none uri kurabikora kwera amahera
mwaha twicara ngaha nturiko urabikora kuri amahera amahera ubundi kugira azoza, waje vraiment. kwicara ngaha anye kugira gusa turabane dutere inkuru Amafaranga Ni kubera amahera. azoza. Business yose n'akazi ikintu cyose kikwinjiriza amahera ikintu cyose ukora ukavyasha ukakwinjiriza amahera cyangwa ntunavyasha byose ni business idahomba donc plutôt ni business urumva rero nta kintu novuga ngo kiri mba warumbajije gute kwanza Bon, yego nakubaza itandukaniro y'ijya business. Itandukaniro hari nuko jewe ubu unye ndi mu yindi milieu iri plus professionnel sinkiri muri ibi by'amarezo sociaux cyane ndi mu yindi milieu iri plus professionnel kandi n'ibintu nkora nyene si ibintu byo ku cy'uburofarof Mwana ntikengera. Yewe yasinikengera bro ushaka nikengera none wikengere ninda zokwemera Wiyandarise wacagu. Wiyandarise waguhonyorako hama rero urumva aho bitandukanye nuko nyene wowe uri wo ku marezo sociaux je nanje si amin je sais sinzigene bigusiguri ariko byose nakazi still byose birinjiza amahera nakazi birinjiza yatandukanye gusa sino byose nakazi uri umwe mu bantu bashaka kumara indwi zibiri twaba twabonye ama video yawe ugiye Dubai ugiye Tanzania ugiye n'ahandi henshi cyane benshi bakavuga ati uno mwigeme kabisa nzogenda ntugire ikibazo amerekeza gusa urambaye map nene wani wasanze nga ndiko ndatekera aho wazitubwire aravuga ibintu vy'isale urabona uraja Dubai uragenda Tanzania uragenda n'ahandi hantu henshi cyane bazitubwire mu gihe turiko tubona urundi rwaruka rwinshi ruva ngaha mu gihugu ruja kuronderera ahandi muri Serbia havuge muri Serbia ariko urumva hajya babagiye ahandi bagiye kumara umwanya munini mu gihe wo mara indwi zibiri cyangwa 3 hamugaca ugaruka none tudasange uburyo tutabunganya ushaka bigende gute erega kuvoyaje ni lare kama una lare utaenda ukae miezi misaba mbe bavuze ngo baduga mu musozi witwa gute ngo vuga ujya musozi wavuze oya uvuge none urinze ugenda ukaduga ijya misozi nyene tutarinze kuvuga amazina bavuze ukaca muri bijya bintu byose sabda una lare kama una lare ukireve una lare tu wende tu servi abantu bose ubunye hari umuntu ambwira ngo none wewe kubira kugenda ngo hama ntuhereyo bro mpereyo kubereka icyo ubuzima ndabufisi bujumbura kandi ubwibujumbura bwase ncanja handi hantu nkaja kumara nk'indwi zibiri zitatu kandi ntacyo bihindura kugira wiyumvire niyumvire wewe rero nambubona yuko ubuzima bwase bujumbura je nde servi panafungua imiryango uruguruye nka ya ndirimbo ya cinjire muri servi niwigire je na problème mfise problème naje nkabona ubuzima burankubise ngaha fye na ye serbi si yote umva serbi tuzogera aho tuyuzura ku buryo dusumba population iri bujumbura abajene bose tuzoherera muri serbi haro nuwambwiye ati baravye bataravye neza ibwirizwa shingiro ryo muri serbi barashira mu kirundi none ega we nta kantu wabonye ko serbi sigaye yegereye bujumbura dutandukanwa na Tanganyika gusa sino ubu serbi yegereye bujumbu kandi naho imbere gato aho haruguru sino problème ni gushika hariya handi bagenda sino gushika muri serbi ni petit problème ngo serbi muravye neza ngo bigeze mu gatumba mweko mwamaze 4 mois muri uko muravuga ngo muri mu nzira ibikomere birihe muratugirira video mutwereke ibikomere mwakomeretse canke hari ikura umuntu umwe muri mwebwe ahere urabona hajya muri genzira tugirire vlog guhera donc ushitse muri serbu genda utugirire vlog mutwereke neza aho hantu muca muri iyo misozi yose wazi ko barundi ari abana babiwe nukuri abarundi ntibakunda yuko undi muntu atera imbere bobo barahashitse twarababonye neza umwe afisa na Madrid bamezuku ayo Madrid bicaye kubameze neza biyambare by'abikoti vy'imbeho uratsukuye muri Belgique bowe ntunararengana na Burundi umva oya naragiye kunyucaca nagaruka Bruxelles le 55 octobre urumva nibareke kubesha umuntu wese yifitiye uburyo kandi ndawubwire je namaze kwishama ikintu ahantu hose ubwira uhashike n'amahera yawe ufise amahera make uca mu bintu bigoye bien sûr ufise amahera menshi uca mu byoroshe kuko ntuwambwira ko ufise amahera utudolare duke hama ngo uje guca muri genzira zoroshe urumva rero abantu bishaka kwigira muri Serbia n'ukuri mbavuga muzuzanye niyo mbavuga ngo bagirene babuguru mbari niyo musidukane niyo nka nigira gute twende
twende serbi turondera amafaranga tuze twubaka ama etage mu gihugu cacu vile yacu se neza twubaka ama etage erega amahera tayaronka none ko ngaho ubona bigoye wangu probleme ngaho biragoye hakuna dollar tukuna mapaundi tukuna amafaranga nayo ni probleme ariko benshi barakunze guma baponda ngo urumva ngo hariya ngo hazogera igihe babasubiza inyuma mwe ko batari abasubiza inyuma muri yo baramanze babasubiza inyuma mwebwe hama tubibone niba ikesha kuba barabesha ivyo nivyo bibeshera umva ni bya bintu umuntu amaze gushika ahantu muri ezanse adashaka ko umugenzi wiwe hashika nivyo babesha serbi tunakuya ahubwo reka mfatire naka kanya nshimire ministre wa relations extérieures ministre wa relations extérieures tumushimire cyane ariko arakora akazi keza cyane n'ukuri kuko ariko aratugurira imiryango myinshi cyane twebwe aba jeune dushaka kuja kwironderera hanze kugira tuze kubaka tuze guteza imbere igihugu cacu kandi umukuru w'igihugu cacu yarabitwemereye dutegereza gute kuko nitwe nitwe Burundi bwejo mu gihe tuzoja hanze ukaronka idolari 50 ukaza ko investisa mu Burundi numva ko ari vyiza none reka tumushimira bwo tumukomera amashi yego yatwamukomera amashi nukuri arakoze ejo badoci badufasha no muri Etats-Unis no hose batwugurira muri Canada twinjire tiko turavuga amajambo menshi cyane ariko vyongeye wari kuravuga ku cerekeye Serbie uravuga urashima cyane kubona bimeze neza ni chrislamez ubona ko ariko araza kwini poem idasanzwe uraje uri kurakora cyane ugerageje kuraba ino industry runo rwarukura bibona byose hamwe uri kurabona ikintu gikenewe aya mezi 9 uyabona gute nk'umuntu ubasigaye akurikira entertainment aya mezi 9 heze bon hariho sinzi ukuntu bivuga bon je nasanze ibintu vyo muri industry yo mu Burundi biri flow kuko nabonye umengo turakunda gufungishanya gose nukuri jewe sinzi iyo amezi 9 nibanze ko hafundwe nk'abantu nka 10 ngira bo muri industry bafungishanya bahurana ibintu by'ubusa bitagira imbere n'inyuma jewe tant que abantu muri industry batazokwiga umwe wose kwiha agaciro no guha agaciro mugenzi wawe n'akazi ka mugenzi wiwe nta kintu na kimwe kizotera imbere kuko kugira ngo urabe aho dufate nko mu muziki wo mu Burundi ego nivyo ukuratera imbere vraiment ko ndabona abarundi batanga kuronka ama 1 million facilement ama views ku ma YouTube n'ibindi kandi ni vyiza mugabo mana yanje turabasabye mureke gufungishanya surtout abaririmbyi entre nituvuga abandi baba bafite ingorane zindi n'abantu abaririmbyi entre umuririmbyi n'umuririmbyi mufungishana for what ukazubona ngo bapfuye ngo ibintu by'ama ngo mahera ngo ibintu by'ama ngo amakontra n'ibindi turiko turatumwanya turiko turicanira kazi sivyo je muri aya mezi 9 vraiment harabaye ugutera imbere ku muziki cyane ndetse no mu bindi bintu byose harabayeho no gusubira inyuma cyane ku bantu dufate nka 70% y'abaririmbyi benshi hari abasubiye inyuma uri yo gutera imbere urumva rero nibaza ko ikintu gikuru cyane umuntu wese yomenya icyo ashaka akamenya kwiha valeur niyo twamenya kwiha valeur ukamenya kuha valeur n'ikintu uri kurakora izoshika kure kuko tanke wowe utabuze ivyo urimwo nta hantu namwe bizoshika abaririmbyi no dukundane turekana amabifu atagira imbere n'inyuma uzorabe no mu bindi bihugu nta mabifu yiyunga umuntu yafungishije undi uravyumva handi atari ngaha mu Burundi gusa je nibaza kagasho vraiment je ndakajamo mugabo vraiment je ngiranga gasho karimo hit je sinzi muraheka gufungishanya abasha murabe ingene tuzotera imbere twiruke turondera amafaranga mureke gufungishana ntaco bimaze kura mufungisha umuntu ugasanga ukonsomya amahera sumba najya peut-être muba muri ko murapfa murahebana ibintu byo gufungishanya mureke ibintu vy'amakonvocation ataco vyungura taho bija dukore plutôt nk'aba jeune bene nakubwiye ubona ko ngaha bidakunda ageragereze ngaha kuko ntimuri oblige umuntu ntari oblige kwama ari mu muziki nta obligation hari yo kwama uzokwa muririmba misi yose urashobora kubiheba ukaja mu bindi ukagira pause ukavuga ati jibye umuziki ndagize pause gato nka 1 année 2 ans reka nkora ibindi bintu vyinyinjiriza hari umuririmbyi nabonye inde Chris Busy aradandaza muri ville ni kazi menga niwe wayiguri oya isiyo nayiguriye mugaye igihe nje Dubai nagiriye shopping wiwe kugira ngende ava yuko ngenda nagenda mushorera impuzu byarangyoheye ko navuze tu yarabonye ko mu muziki
ari bonwe acavuga ati reka nigeregereze business yindi urumva nibindi ko ndavuga nta muntu avuga ngo guheba umuziki mugabo nitwaguma muri bijya nyene nimba ikintu ubona ko kidakunda gira pause uje mu kindi kigukundira sino tutabakia tunaona kama tuko bastare na tunabakia kwa ile mistari ya pale muvire ku mabisi stare gani hama ngo ikindi kintu uraba ngo twe nta gaciro baduha bro bazoguha agaciro kagute bakuma bakubona muri viri kuragenda n'amaguru urumva nta gaciro umufana azoguha ngo reka araza kukurihira concert ya 50,000 ya 100,000 mu gihe yama kubona muri viri kuragenda n'amaguru agaciro azokaguha wenye natako wiha basha nukuri je sinzi je sais pas dukore twikuremwo ubunebwe twikuremwo kwama turindire ko uwundi muntu azoza kudufasha je narigeze kuba nama niyumvira ati basha oya umuntu azongorera ibi muga nta muntu umwe azogukunda gusumba uko wikunda tanke wanye nutikunze udakunze akazi kawe n'ivyo uri kurakora nta muntu umwe azoza kubigukorera biriko biza kwindi poem idasanzwe Christiana tuko turasana n'abasozera niki kintu cyari gikenewe tutuva ngaha tutavuze kintu tari kuva ngaha tuvuze je nibaza ko vyose twabivuze ako afana bawe nibi yo je mbenda shafisa abafana burya je ega je sinu umustar sinu umustar vraiment nta sha muzonye YouTube umustar mumbonye ndi mu kiduga ciza mfise inoti ngena ndabaha nayo ubustar bwo ku munwa gusa ntaco bumariye ntaco bwomarira ntabwo nshaka ubustar je nkene ndabukubwiye ni bwa bustar bwo mwicara ahantu muvuga ati urazi Christian inzu yaguze urazi Christian imodoka sigagenderamo ubwo bustar ndabushaka mugabo ubustar bw'ikatasho bumaze bwa mabeze wa wongo wa fake ntabwo nkene murabugumana urumva ikintu cyonyene novuga cyanyuma nuko bajeune bavuga bajeune gwaruka muko muraturaba dukore basha dukura amaboko mu mpuzu dukore niyo myaka yacu turashafise inguvu murana ko turi no mu gihe cyanyuma hasigaye hari ibintu byinshi bitangaje cyane ufise uburyo nako ufise inguvu nako ushaka kwigira muri Serbia nige muri Serbia ushaka kuja muri Indonesia genda ushaka kuja aho ushaka hose muri Congo ushaka kuja muri cinjire mu gipolisi cinjire byose biruguruye mugabo tukire kubona ko turi muri secret so turakora twinjiza amahera ataruko ni bala kuko nta muntu turiko turiruka mwene mwafata mukaguma muri ngaha on va vous laisser on va monter umva nivyo je namambwira bagenzi banabwe ati turicaranye ariko jewe ndiko ndiruka kandi nimba turatwo turiruka nimwaguma muraha je muzonsanga hari hejuru nagiye zamani kandi sinzobarindi ngo kubera ngibiki niko namamvuga misi yose donc pour dire que dukore basha dukore amaboko mu mpuzu nitugume bimwe navuga nyene tutangure gukunda ivyo dukora twebwe umwe wese amenye ico ashaka ko wamenye ico ushaka uzomenya ico urondera kuko ntushaka kumenya utazi ico ushaka mu buzima mva wamenye ico urondera gute c'est un peu ça nawe wenyene mbona usigaye kwambara nk'abantu b'abapapa sinzi we waruvuye nzorongora ryari wewe na ndindiriye imyaka yose inde wewe nari abantu barondera urupfu uko andira kuja muri morgue no musinyene ariko kwereka abantu benshi mumbaza ngo nzorongora ryari mubona narengeranye rero jewe uyakora umaze imyaka myinshi utigitano n'amaheruro nkuyashira cyangwa ntayuro ndiko ndabikira abana banje n'abazungu none abo bana uzo n'umugore wanje urumva uri kukura bitegura ndiko ndabitegura ni vyiza biriko biza kwindi point bidasada gushimira cyane LAMEZ merci nawe hama wakoze kunyifuriza mariage nzo gutumira reka ndabashimire mwe mwese mwavyo muri mu murabana natwe gutamburira biramugaza mbese biranagwaza ariko mukabandanya mutwera warukunda mushimire cyane Christiana ndagweta amanzu ndabe mu maso urakamererwa neza bace bagohereza Samiri hagiye amafobie mukanya ndagushimire cyane umukabandira ibiza byose byo kuvukora ku mibiri uno munsi kamera yari fise abantu batatu wayibonye yari fise Idris Mbizi yari fise Ivan yari fise H Brown reka kubesha kamera ifise umuntu umwe vugisha ukuri umuntu umwe ni wayifasha abantu batatu we ariko yumviriza so acha kubiswaganya urujya wasora rero abantu mukoresha ibintu bya make mwacha mushaka kubesha abantu ngo kamera ngo yari ifise ngo ku ruhande ngo hari ngwini
nyine yaca buwongo kamera yari ifise umuntu umwe abo bandi bayifashe petete kubera amaguru yavuraguritse ahubwo vuga tugire fundraising baguha amahera nawe ugure kamera bikubiza kuri dipo midasanzwe reka rero ndabashimire Queen impo midasanzwe mukawangira ibiza vyose byo kuvuga no ku mubiri kuko birababaza ndabwira ati bye bye ciao hasta la vista ula ushilo none